Ndi n'iteka n'umunezero ndasubiriye kugusuhuza nshuti mukunzi wacu wowe ubandanya kumwe natwe ngaha kuri ino mboneshakure imwe rudende igushikiriza amakuru, ibiganiro ndetse n'inkuru bigezweho biriko bivugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu makungu ya kure. Ndaguhaye ikaze, ntunyemerere nguhe mwiriwe cange mwaramutse bivanye n'aho udukurikira uherereye. Ndakwifurije kubandanya uraroranirwa ndetse no kubandanya uragira ibihe vyiza. Ico utegerezwa gusa n'iki? Ni ugufyonda sabone cange subscribe, nawe utarafyondako hama ukabandanya ushikirwa n'amakuru, ibiganiro ndetse n'inkuru bigezweho biriko bivugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu makungu ya kure. Ndakwifurije kubandanya uraroranirwa, kubandanya uragira ibihe vyiza ndetse n'umunsi mwiza. Amakuru ya kano kanya rero ntunyemerere nyatangurire kuri ino nkuru ivuga ko hari abantu benshi baraye batwandikiye batubaza ivyo babona mw'ikete umunyamabanga mukuru wa leta Jerome Niyonzima aherutse kurungikira abashikiranganji bose niba koko vyoba ari ukuri. Amasoko yacu rero akaba yemeza ko iryo kete ari ukuri kandi n'ivyo rivuga ari ukuri. Ikete rya Jerome Niyonzima rivuga ko ambasade ya Serbia i Nairobi iherutse kumenyesha leta y'u Burundi ko gusaba visa ya Serbia ubu bishobora gukorwa biciye ku buhinga ngurukana bumenyi. Kuri urwo rubuga uhasanga ivyankenerwa utegerezwa kurungika rukongera rukakwereka uko uriha amafaranga ya visa. Ivyo bikaba bitegerezwa gukorwa n'imiburiburi iminsi 20 imbere y'itariki y'urugendo. Hari benshi batwandikiye batubaza ngo Serbia yasubiriye kugurura abarundi. Iki kintu ni ukucumva neza kugira ntihagire abikika mu kiza bibe abarundi. Kuva hagaritswe ko abarundi baja muri Serbia batabanje gusaba visa, kuja muri ico gihugu bisaba kubanza kurondera visa nk'uko bigenda no ku bindi bihugu. Ambasade ya Serbia iraba Uburundi iri i Nairobi muri Kenya. Kugeza ubu vyahora bisaba kubanza kuja i Nairobi kurondera visa. Icahindutse rero nuko kurondera iyo visa bitagisaba kuja i Nairobi. Umuntu ashobora gusaba iyo visa haciye ku buhinga ngurukana bumenyi. Ku kibazo co kumenya nimba uwusavye visa wese aca ayironka nta nyishu tugifitiye. Kumbure uwokwije ibisabwa vyose arayironka. Uko abantu bazoza barasaba iyo visa bakadusangiza intahe zabo niko tuzobibamenyesha uko vyifashe. Ikete rya Jerome Niyonzima ntirivuga ko hoba hariho ingingo nshasha Serbia yoba yarafatiye abarundi. Risaba abashikiranganji kumenyekanisha ubwo buhinga bushasha bwo gusaba visa ya Serbia. Abashaka gusaba visa mwibuke ko umuca ngaha ahanditse welcome to Serbia bifatanye akaburungu govu akaburungu rs akarongo kaberamye help. Abantu batahagabiye bazokwibwa utwabo n'abazobabwira ko bashoboye kubasabira iyo visa. Ibisabwa kugira uronke visa ya Serbia ntaho bitandukaniye n'ibisabwa mu kurondera visa z'ibindi bihugu vyo mu Buraya. Hano muhitondere ntimwibwe utwanyu. Nayo kandi ntunyemerere ngushikirize ano makuru ariko aradushikira abaza vy'ukuri aho iperereza rifungiye Jean de Dieu Nishishikare ndetse na Dieudonné Tuyikeze batazira Biggie. Hari imiryango ibaza iyo abayo bari kuva ku igenekerezo rya 19 z'ukwezi kw'icumi na kumwe 2024. Uwa mbere ni umusore w'imyaka 26 yitwa Jean de Dieu Nishishikare asanzwe aba mu gihugu ca Suède. Yafashwe hamaze iminsi mike aje mu Burundi. Jean de Dieu Nishishikare asanzwe arongoye isosiyete yitwa Now Now Company yari imenyerewe cane mu bijanye n'umuziki, aho yahora izana abaririmbyi bo hanze bagakora ibiteramo mu Burundi. Akarorero ni umuririmbyi The Ben wo mu Rwanda yari yaje muri Nyakanga 2023. Ubu naho yategura kuzana umunya-Nigeria Rema. Iruhande y'ivyo bikorwa iyi sosiyete ya Jean de Dieu yaheruka kubura isoko ryo kujana abigeme 1000 gukorera mu Burusiya. Dieudonné Tuyizere batazira Biggie raperi n'umwe mu ndongozi z'iradiyo Black FM ikorera i Bujumbura. Nawe harafise sosiyete Hafi Company
nawe arafise sosiyete Hafazi Company ikora cane mu vyo kurondera amasoko y'abarundi baja gukorera hanze. Iyi sosiyete ya Biggy Raperi yari yahawe ikarata na Now Now Company, yari yahawe ikiraka na Now Now Company co kwegeranya ba bakobwa 1000 borungitswe mu Burusiya. Uwo mugambi wo kurungika abarundikazi mu Burusiya umeze ute? Amakuru ajanye n'uwo mugambi tuyakura mu ma audio yakwiragijwe na Dieudonné Tuyikeze batazira Biggy Raperi, ariko asigurira abigeme uko umugambi wifashe yo mu Buganda. Biggy aravuga ko sosiyete Now Now Company yaronse isoko ryo kurungika abakozi 1000 mu Burusiya. Akavuga ko iryo soko ryahorana sosiyete yo mu Buganda yabikoze nabi none vyimukiye mu Burundi. Biggy avuga ko abo bakobwa bazoja gukora ubuzi butandukanye kandi ko ivyo bazokora bidasaba amadiplome, basabwa kuba bakwije imyaka 18 bakaba bafise pasiporo. Biggy akaba avuga ko abo bakobwa bategerezwa kubanza kuja gukora ibipimo mu bitaro biri i Kampala mu Buganda, hanyuma abemerewe bakazotwara pasiporo zabo mu buserukizi bw'Uburusiya mu Burundi bamaze kuronka amasezerano y'akazi. Biggy avuga ko abo bakobwa bazimenya kugura pasiporo, kuja mu Buganda, kuriha ibipimo bazokorerwa bitwara amashiringi arenga gato 400, kuriha amafaranga ya visa 300, kuriha Now Now Company izoba yabafashije amadolari 1000, ni Hifazi Company ndetse na Hifazi Company bakayiriha 500 vy'amarundi hamwe n'itike izobashikana mu Burusiya. Biggy avuga ko ibijanye n'agahembo be n'akazi nyezina bazokora abo bakobwa bazobimenya amakontra yabo amaze kuza. Biggy arangiza ahumuriza abigeme ko atabusuma buzobamwo kubera bazoriha Now Now Company ndetse na Hifazi Company bamaze kuronka visa kandi bamaze no gusinya kontra zabo. Abakobwa bemeye kuja muri uwo mugambi bashizwe muri groupe WhatsApp zitatu. Umurwi wa mbere w'abakobwa ijana botanguye kugenda mu Buganda warakoreshejwe inama ku igenekerezo rya 15 z'ukwezi kwa 11 2024 muri Piari Hotel. Iyo nama yakoreshejwe na Jean de Dieu Nishishikare be na Dieudonné Tuyikeze batazira Biggy Raperi. Inyuma y'iyo nama niho kuwa 19 z'ukwezi kwa 11 2024 Jean de Dieu Nishishikare ndetse na Dieudonné Tuyikeze baca bafatwa n'iperereza ry'u Burundi SNL. Ifatwa rya Jean de Dieu ndetse na Biggy, amakuru dufise avuga ko uwatanguye gufatwa hari Dieudonné Tuyikeze batazira Biggy Raperi, yoba yarafatiwe kuri radio Black FM hasanzwe akorerako. Abakozi b'iperereza boba baragiye batwaye na ordinateri yiwe irimwo amabanga yose ya sosiyete yiwe. Hari abatumenyesheje ko kuva ku wa kabiri uheze barondeye Biggy baramubura kandi bari baraye bahanye isango, telefone ziwe zirazimije. Uwo munsi nyene Jean de Dieu Nishishikare yahamagawe na Biggy kuri telefone ngo bahurire hafi ya Cathedrale Regina Mundi. Ahageze Jean de Dieu Nishishikare yaciye ahagarikwa n'abakozi b'iperereza. Kuva ico gihe nta gakuru ka Jean de Dieu Nishishikare abiwe bagiye kubaza mu iperereza, bakaba barishuwe ko atari SNL imufise. Birahambaye ko umurwi w'igihugu ujejwe agateka kazina muntu CNIDH wo kwishikira mu iperereza kubaza aho Jean de Dieu Nishishikare na Dieudonné Tuyikeze bapfungiwe, ikibonera n'uburyo bapfunzwemwo. Jean de Dieu Nishishikare na Dieudonné Tuyikeze bapfungiwe iki? Hano biraboneka ko ivyatumye Jean de Dieu ndetse na Biggy bafatwa bifatiye kuri rino soko bavuga ko baronse mu Burusiya. Mu nama bakoresheje bano bigeme ba mbere bogiye mu Buganda kwipimisha, Jean de Dieu ndetse na Biggy bavuze ko kino gikorwa kizwi n'abategetsi b'u Burundi, mbere ko abazoja mu Burusiya
bazokwakirwa n'uwuserukira Uburundi i Moscow mu Burusiya. General Major Joseph Nkurunziza aserukira Uburundi mu Burusiya yoba azi koko rino soko, yoba arifisemwo ukuboko ku buryo ari we yokwakiriye abo bigeme? Aho nta nyishu dufise. Biragoye kumva ingene ico gikorwa coba cari kizwi, abagikora bakaca bafatwa n'iperereza. Ariko si ubwa mbere bizoba bibaye. Hagitangura kuvugwa ivy'abarundikazi bajanwa mu bihugu vy'Abarabu, abariko barabikora barafashwe barapfungwa. Mu nyuma CNDD FDD imaze kumva amafaranga ari muri urwo rudandazwa rw'abantu, yaciye irondera kubifata mu minwe, kwandika abazogenda bigakorerwa mu ngoro za CNDD FDD mu ntara. Muri Mukakaro mu mwaka w'ibihumbi 2016 Focode yasohoye raporo yerekana ibinyegejwe muri urwo rudandazwa. CNDD FDD ica irakuramwo akarenge, ariko abategetsi babandanya kubikora babinyegeza. Vyarangiye mu mwaka w'ibihumbi 2022 hashizweho itegeko ribigenga, mu nyuma hashirwaho amasosiyete y'abakuru akora igikorwa co kujana abarundikazi mu Barabu. Ubu ishirahamwe rya Reveriyano Ndikuriyo n'ishirahamwe ryegereye Femme Intwari ya Angeline Ndayishimiye niyari imbere mu kurungika abarundikazi mu bihugu vy'Abarabu. Gufata Jean de Dieu Nishishikare na Dieudonné Tuyikeze batazira Biggie Raperi bishobora kuba bifise intumbero nk'iyo ya mbere. Abategetsi bakeneye kumenya neza uko iryo soko ryubatse. Jean de Dieu ndetse na Biggie bashobora kuripapurwa canke bagategekwa gusangira n'igihangange. Mu bukunzi bw'inda bubaranga, biragoye ko abategetsi b'u Burundi bokumva isoko rishobora kwinjiza umuriyoni w'amadolari rikabacika. Mu mpera tuzumva igihangange ca CNDD FDD kizohora kirungika abakozi mu Burusiya. Imbere yuko tugera ngaho, birahambaye ko iperereza ry'u Burundi ryerekana ko ripfungiye Jean de Dieu Nishishikare ndetse na Dieudonné Tuyikeze. Biranahambaye ko uburenganzira bwabo bwubahirizwa. Birahambaye ko imiryango yabo ihumurizwa. Birahambaye kandi ko ibijanye n'iri soko ryo kurungika abarundikazi mu Burusiya bitomorwa ivyo ari vyo, bigakorwa ku mugaragaro. Turateye akamo General Major Ildefonsi Habarurema atwara SNL ngo atange umuco kw'ifatwa rya Jean de Dieu Nishishikare na Dieudonné Tuyikeze. Turasubiriye gusaba CNDD FDD ngo ikore akazi kayo, ije kuraba aho abo bantu bapfungiwe. Turasavye kandi umushikiranganji Martin Niteretse ko yoshira ahabona amatohoza bakoze ku bijanye n'iryo soko ryo kurungika abarundikazi mu Burusiya. Hamwe hoba hariho abategetsi barifisemwo uruhara, nabo nyene bakamenyekana. Ino nkuru womenya ko nyisomye neza na neza nk'uko yanditse ku rukuta rwa Pacifique Ninahazwe. Ico utegerezwa n'iki? Ni ugufyonda sabone canke subscribe, nawe utarafyonda ko, hama ukabandanya ushikirwa n'amakuru, ibiganiro ndetse n'inkuru tubandanya gushikiriza bivugwa irya nino mu gihugu cacu ciza c'u Burundi, ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu makungu ya kure. Ndakwipfurije kubandanya uraruranirwa, kubandanya uragira ibihe vyiza, ndetse yewe n'umunsi mwiza.